Hari kuri w'Imana igenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda aho hasozegwa ihiganwa ry'umupira w'amaguru gitiriwe Publi-reportage Jean-Claude Nimubona. Ibirori vyatangujwe n'idefile yahereye ku cicaro c'ishengero ry'ubutumwa bwiza Église Bon Évangile gushika ku kibuga co kuwinterekwa muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, gwitabwe n'abakunzi b'iyo migwi hamwe n'abakristo bo muri iryo shengero buzuye akanyamuneza. Abana bo mw'ishuri ryo kuw'Imana Sunday School nabo barerekanye ubumenyi bwabo mu kuryosha ibirori imbere y'uko urukino nyezina rwahuza umugwi Abagenzi FC hamwe na Les Lions rutangura. Urukino rwamaze iminota 90 imigwi yose yerekana ubuhinga bwayo. Turi hamaso shobera vuga tumutu muri kwatera neza kubera haza amagambo mazinganya igitsindo kimwe ku kindi hanyuma batandukanywa n'amapenalty. Abagenzi FC injize 5 mu gihe Lions yinjije 4. Inyuma y'urukino Apotre Jean-Claude Nimubona yaramenyeshe ko intumbero y'iryo higanwa ari ukuvuga ubutumwa bwiza no gufasha abana mu ruhuko ngo ntibasamazwe n'ibidasa kamaro kandi rikomeze ubumwe mu bantu. Abatazi rino higanwa turitunganya mu ntumbero yivuga butumwa kubwira abantu ubutumwa bwiza kugira ngo bakizwe kandi twongere tunafashe n'ugwaruka mu gihe cy'ikiruhuko kugira ngo ntihagire nibasamazwe n'ibintu bitandukanye byo tuma baja mu ngeso mbi bigatuma dusahiriza abavyeyi n'igihe ikiruhuko iyo kirangiye. Umwimbu ni mwiza cyane, ibintu bikomeye kandi bihambaye. Umwimbu usanzwe urimwo abantu barakira Kristo nk'umwami n'umukiza, turabatiza abantu mw'ishengero ndongoye barimwo baragaragara n'ivyamwa bihari samajambo uje no kwishengero urababona natwege nyine turafise equipe urumva ko ari umwimbo dusanzwe dufise equipe ntihagiriwe amahirwe yo gushika muri finale mugabo iri mu baronko bushimwe yabaye ya gatatu urumva ko uyo mwimbo ari byiza cyane nkuko wavuze ati ijanye nivuga butumwa mwabonye ko twatangwe nyene kuvuga ijambo ry'Imana imbere ko ibintu byose dutangura cya kivugo cyacu yuko Kristo ari we mwami dutangura kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Jean d'Amour Kwizera arongoye Castel yashikiye gikorwa yamenyesheje ko bagishigiye kubera gihuza abantu agasaba ayandi mashirahamwe kumenyera gusangira inyungu zayo n'abanyagihugu. Biri mu bikorwa dusanzwe turangura turaterera ibikorwa vya leta bitandukanye tugaterera n'abandi abari bo bose baje batugana mu gihe twumvise igikorwa cyabo ko kirashe. Rero nuko ishengero ry'ubutumwa bwiza ryaje rikadutera kamo ku rukino rw'umupira basanzwe bategura buri mwaka kandi urukino rw'umupira rukaba ari urukino rwiza ruhuza abantu benshi rutuma bunga ubumwe. Rero tumaze kubona yuko ico kintu gikomeye cyane twarashimye kubaherekeza kugira ngo bishobore kugenda neza nka Castel. Ico twosaba ayandi mashirahamwe akora nkatwe nuko bwa mbere ijya nyungu turonka iba yavuye mu banywanyi. Rero mu gihe leta iduhamagarira iterambere rituva ko rikongera rikatugarukako nuko nayo yoza iriyumvira abo banywanyi baba bateguye ibina biriya kanaka bituma abantu baja hamwe bakaza barabashigikira. Twebwe rero nko muri Castel ntituzodohokana na rimwe gukorana nabo bose bateguye ibikorwa byiza bituma abantu baja hamwe. Mwomenya ko umugwi Abagenzi FC wabaye wa mbere waronse igikombe hamwe n'ibahasha y'amahera umuriyoni n'ibihumbi 500. Les Lions wabaye wa kabiri nawo uronka umuriyoni umwe mu gihe Bon Évangile FC wabaye wa gatatu waronse ibihumbi 500. Ihiganwa gitabwe n'imigwi 13 rikazosubira mu biruhuko by'umwaka uza 2025.